mugabo zijya bimwe ndiko ndababwira ati dufise ubwoko bubiri izi zikunda kubonekana cyane gose muri Tanganyika ego nizo zindi zirakunda kubonekana mugabo zigwiriye cyane gose mu Rusizi kubona iyi ngona yacu dufise bayita Arine Arine umukobwa w'imyaka 25 ti 25 gute iyi myaka siyo kuva ivuka 25 ni imyaka imaze ivuye ngaho mu kiyaga ivuye mu mazi uko ntiyavukiye ngaha bayizanye bayishira ngaha murabona ko hariho ahantu ngaha hatameze neza hari hygiene imeze nabi mu misi yahera hahora haba inzoka zitwa imamba hama izo nzoka zarapfuye nta nimwe igihari hano hari hasigaye hagaragara bacha bavuga ati kwizingona zibonetse reka turaba karyo ahantu twoba turazishize byifata kibanza hama tutubase duto mubona ngaha hama babarazishizemo ingona rero kamere kaho mibereho yaho ni gikoko kijya inyama gusa kandi mbise pana zitetse zikongera zikajyana n'amafi mugabo ni gikoko kigira kandi nguvu kiri mu mazi menshi akwiriye kandi izo nyama naho kizirya ntigifungura imisi yose kuko ingona imeze nk'inzoka irafungura ifunguye estoma nifise akazi karekare kuko shobora gusya ibintu yariye kuko ntigira ururimi nk'ibindi bikoko dusanzwe tuzi izi rero ziri mu ngona kwisi zikunda kuba zirezire iyi irashoboye gukwiza metero 7 z'uburebure 7 ziri mu ngona bakunda kwita mu gifrasa amacrocodile dinire izo tuzakubona ntabwo zizakuba zingana nizi kandi ziraramba cyane ko kujya gakeya kazo zinafuma ziramba kandi ntizikuna no gufa iyi ingona kuramba kwa irashoboye kurenza imyaka 102 nuko zimeze izo tuzakubona ngana biza kubatangaza ni kimwe ikuvuga ni sengreto ntabwo ari pere ya si couple ni kimwe hari gihe mumbaza ati none birondoka gute ibi gushobora kurondoka kwavyo ibikoko bita amagi kujya kw'inkoko inkoko kazi ni saki ubona iyo zigize ibintu by'amafecondation niho amagi avuka ashobora kuvuka sino iyo itaya amagi atasaki ifise ntishobora kugira iki kuvuka bayita amajeri shabana amakuri iko bakunda kuyita amagi yazo araribwa kandi re ini yabundikiriye urabona ku nkoko dusanzwe tuzi kwimara imisi 21 kugira avuke umugabo irarenza kw'imisi kandi tamagi menshi Deje kumara nka 30 jours ça aux environs de 50 chez 60 donc ngona 50 ze zose zikavuka nganye ne mukaguma muzifise nganye ingona ora nkaha ni hatoya zishaka ahantu hanini ya kandi hari umusenyi ko nyimba mu musenyi kandi ingona ntimeze nk'inkoko yoyo akana kayo kavubutse karimenya nitorera kavuka mu muntu uzeya mu musenyi kaduga kagenda kwihigira ivyo gafungura mugabo nishobora kugatorera narenga ko hari umukobwa gusa umuhungu mumuzana gute kugira ngo gushobore murakoze muvuze yuko
wari umukobwa gusa hano hari ubwoko bw'ingona bubiri mugabo hariho ibikobwa n'ibihungu yego nki sa zirabana ndaza kubereka ruguru hariya turazifise memere kure si zimwe muri ko muraza bagira analize nashaka kubaza kuvuga mumenye ko iyi ni inkore ijya nayo n'ingabo okay keshi ku makorere muraza kunazibona hariya ruguru turazifise izo bashatse gushika hariya ruguru mugabo nizishasha zimaze nka 3 mo bwira abazi barako zizoshobora kurondoka zigashobora kugwira rero iyi meme no munda yahayo ventre yayo ntabwo usanga ingana n'ikigabo kuko munda haba hasa nahagutse yego none ko dusanzwe tuzi ko ingona zijyana hakaba hari inkobwa gusa muyi ni kuvuga iyo ugiye kuro baje bariko bararoba mu muntu zeya muri Tanganyika bariko baratera mu mukwabu hari igihe baroba bakibaza marujya rusenga ngo harimwo amasamagi baba bafashe mugabo bagiye kuraba basangamo mwizo ngona muri uwo mwanya wewe ntashobora kumenya ati iyifashe irimo mu rusenga ati ni ingore cabone n'ingabo kiretse gusa umuntu abasanzwe abimenyereye Kaje tuza kuyigira sino amazi akagira ikubite kwanza ibuni oya amakosa nababwiye bino ntibiri ngaho ashobora kutangaho muta urabona naje naho ndiko ndagira bino sinkubita ndayikubita ira ku ruhande ku mazi yacu Mzee. Aho nishobora kubagana nta rurimi fise ingona. Oya niko zimeze. Nenda kusuri imumbiyo yonja ko zimeze hama ikagira digestion après quelques jours. Regera go. Yafunguye quantité nini ya cyane. Ifata mimi naipandia hata mwamba mkumaji. Umwanya muremure wo gushobora kugishera. Mugabo yari dukeya igijera n'ingoma. Irashoboye kujya wikirado cyane. Yes. Oya nijya ku munsi nibabwira yema. Nijya ku munsi ngona. Oya. Ingona sico kimene ibindi bikoko. Kubera iyo digestion ifata imisi. Irashoboye gufungura rimwe mu ndwi. Ça dépend na quantité babayaha. Nyagize ngo yafashe umuntu. Yafashe umuntu amango yamure kushengura cyamuse ntiramu. Bijya ntibishonje. Kandi ntijya umuntu ngo iramuriye wese fata parti mamba ari umutwe irakura kubanza kugumufasha gukocha. aho ucuba muri muzima Cyari kagucacura mu Reka gucamo hagati. Fatira rero ubu ndabona tuyiha inyama zitetse cabore zikaranze tuyiha inyama mbisi nkuko mubona kajya kabeba bari bakazanye cabore inkwavu cabore yabo umuntu yaba impene yaba intama yaba inka essentiel gusa nuko citwa inyama mbisi none yitwa gugu bayita jango ifise imyaka 12 imaze ngaha iyi rero abashakashatsi bavuga yuko ingwe ari igikoko kitaramba kubera uko kuntu cyama cyari inyama mentfwa iyo iramvye ntirenze imyaka 20 kubera iki iyo myaka 20 kubera izo nyama yamikira rya mentfwa nivyo bikoko yica ikanwa ajya amaraso kuko iyo yishe amaraso nshaka amaraso atemba cabore asesekera hasi irayano maze kuyanwa rero keshi tuzi yuko bikoko biginyama keshi biragwara amagute kagwara n'amadiabete rero iyo oya biri mivyo bintu ipfuma itaramba kandi au niveau national ngaha mu gihugu iwacu atari ngaha mu Musée vivant muzobona ingwe
nta handi hantu muzoyisanga. Nuko rero bimeze. Irajyana nababwiye. Ni igikoko kijya inyama gusa. Yaba y'umuntu, yaba igikoko kinaka kijya inyama gusa. Kandi kirabangutse kiriruka iyo kigwaye. Iyi ngwe yacu kugwara keshi ikunda kugwara inzoka. Inzoka barezanira imiti yayo. Kayiyiha mu nyama. Mu nyama. Iyo ni ngaba ni ingore. Amuganga ntashobora kwinjira indani ngo oya ntinjira indani. N'imiburiburi kiretse bayiteye rya rushinge ko kuyisinziriza. Cabare bakayiha amafenerega. Gashobora gusinzira sino guco imeze guca atakindi kintu wayisinzirije ntishobora kuyegera. Nene ntimushobora kuba mwifuza yuko izo rondoka ikavyara nk'izo. Nta muntu numwe atavyipfuza. Ndazi nawe naho uri mu visitere kuza ngaho ugasanga hari ingwe imwe. Nibikunezera. Byo kunezera kugira ngo mujye mushobore kuronka izindi ngwe nyinshi. Bo kubwacu usivye leta gusa ariyo yoshobora kuza gafata mugongo kino kigo. Nivyo. Ngingwe haro amatigre ama pantere na ama leopard. Yego. Gusa uri kurazibona utazizi niho ushobora kuzirokaliza. Cyaye kuzitandukanya. Mugabo ingwe ubona amabarabara yakagifise amatigre ifise amabarabara amanuka ava hejuru adacika n'amapantere nawe nyene ni ubwoko bwe zishaka zose cyo kumera cyo kimwe mugabo bitandukaniye ku mabara. Yego.
Iratika gatsi. We are Papa Matabizi. Lipa kwanza, lipa. Papa. Akira muye muhaya. Ila sabesa. Kiachi ubwenge na. Iraguha Nawe kuza gufunda. Birachi ubwenge. Kuya hapa. Tanchagwatsi Iyo. yego tuno tuyoka naho bakuriye karakuja ukava amaraso mugabo ntabwo maragafisi niko vuma uja kwa muganga ariko iyo mwishambire bise ubumara. iya igiye hanze yego vema ntiwaza kuyikora kuko ija mugani bakunda guca mu kirundi inkoko irara hanze gaca igacika inkware iyi rero iba yabaye ikindi kintu kubera ijya odere ijya kima ibigiyemo yo hanze bakatuje kumenya iyo mu nzu iba yahindutse ikindi kintu buno buyoka rero ashike mu Bugiki. Bro, iyi anaconda Nere ako kumega ni gato. inzoka bita incagwatsi macagwatsi nawe kajyana nta bumara gafite nta vene gafise Aho nigashobora kukujya rero ugakomereka. nawe ushaka uragafata Wapi boss? inzoka rero ni inzoka iri mu bwoko bw'inzoka zitwa anaconda Nirikira he. n'ikirafuha zino nzoka nuvuga ku mugabane w'isi zikunda kuba zirezire nazo nyene ko zirakwiza imetero 9 n'igice zabaye zirezire cyane rwose kandi biraba binini binini Urashobora kuyiterura. izo oya irajyana mugabo naho ijyana nta vene nayo nyene ifise iragukubita hama ikakuzingirirako ikavunagura amagufa yose hama maze igakumira kandi ntihera ku maguru ntihera ku mutwe irotse Sinegere nyuma. iyo ushaka kuraba akajya nabyo nyene Kandi nkinga yo umuntu kamuye. nkanjira bongora kujya bubeba mukara bakajya None kumenga ingano ko umuntu yo mugika mweza ko. oya Eh. gacari iyo twari dufise rero kagufa yasumba iziri ngaha zose yajya inkwavu zine indanku amemeta ikaniga hamwe igasubiramo ikaza irajya kamwe kamwe kandi n'ikintu cyafata cyo yinigiye ngo irajya yes kuko iguko mu 5 minutes plus tard wanyene ubupfuye iyi no kwa muganga ntugerayo inzoka bita umushana bakongera bakayita mambave ni phrase irakaze cyane niba kuvuga ngo nyoka nk'umushana inzoka ikaze kandi yiruka cyane gose ni cobra. Reka. Ayikuriye direct. irakaze vre Iminota kamayo ma. irakaze cyane iyi mu nzoka ziri nga ni imwe Tena enzi yuko mwa Niyo yindi umara. ni imwe ikaze oya Egere nyuma. oya Egere nyuma. irajyana Egere nyuma. Ingai. ingari aho ndera kisatu
Yo, me people boy Adronis promoter wa musore wanyu wa musore yamabikora nkuko mibona uyu munsi turi muri Musée vivant. Musée vivant beshi basanzwe bahazi ni kibanza ciratiro dufise nga mu gihugu c'u Burundi ariko ngaha anyi Bujumbura nkuko rero muri ko murabibona Burundi Nkunda Company iri mu bikorwa byo gukora isuku ni bikorwa rusangi turi ku munsi wa gatandatu bariko barakora ibikorwa rusangi nkuko rero bimeze muri ko murabona na bimwe mu bikoko bigize iki kigo ca Musée vivant inzoka ingona ibindi bigiye bitandukanye ibikoko vyinshi muri ko murakurikirana kubari basanzwe babizi no kubari batarabibona mwese nibaza yuko muri ko murabibona ico twabonye gitangaje nuko ingwe mwese murabizi yuko ijyana ariko ingwe ifise abantu ijya nabitajya abitajya twabonye ni abenengwe canke abenengwe aho umwe yashize ukuboko mu nzu y'ingwe iramukorako atakintu na kimwe mugize uzobipime naho zocibika imuga ciao Tuhageze midimumbonera ni bonjour nizakomerewe neza cyane gose ni digne delicia nko musanzwe mubizi hanyuma nkaba nserukira Burundi Nkunda Company secrétaire wanje hariho disciplinaire hajya anye hariho ujeje communication n'abandi batashoboye kuba bahashitse bivanye n'ibindi bikorwa bagiye gukora kuri no musuri hejuru tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 ndibaza yuko musanzwe muzi yuko buri tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu haba umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije rero no munsi nkuko mubizi ko abana Burundi bwejo baba bafise impano zitandukanye ntitwashimye ko baherera mu mpano gusa ariko twifuje ko tubigisha n'ibindi bitandukanye nkuko musanzwe mubizi ko tubigisha ururimi rw'icongereza tukabigisha gukunda abandi bana ntitwari kusiga rero kuri no munsi kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bashaka kwitaho isuku canke ibidukikije nkuko uwo munsi ubivuga dusaba kandi n'ikigongo cyane gose kubw'ikibazo cahabaye ariko kitatuvuye ko abantu twari gukorana muri environnement batwandikiye ejo batubwira yuko bafatiriwe ariko ntivyari kutubuzana gato gukora igikorwa nubwo cabaye gito ariko nta gikorwa kiba gitoya ndibaza yuko ihangiro ry'igikorwa twari twishinze cabaye cari ico gukora igikorwa cyo gutera amashurwe ariko ntivyabaye ariko ndibaza yuko nivyo twakoze ari muri bimwe mu bintu bijanye n'isuku ni canke biri mu bijanye n'ibidukikije mwabonye yuko twamanje gutembereza abana bararaba ibikoko bararaba donc bazungurutse bagize visite yo ngaha muri Musée vivant barasubira baraza barasukura kino kibuga sinzi yuko abantu mwahashize ubwa mbere mwabonye ukuntu hari hasa ndibaza mwabonye yuko hariho agashangement gatoya naho tutari kubishobora cyane gose hanyuma murabona yuko atamaga twari twambaye umva bivanye kandi nuko tutashoboye kubironka vyose ariko turashima Imana yuko ahanyene turi twashoboye kuronka umuntu ashobora kutwemerera ico kintu atubwira yuko buri activité yose tuzoza turakora azodushigikira bijanye n'ibidukikije kugira ngo amagara yacu ntava sinzikara bivanye n'indwara dushobora gukura ngaho nko mwabonye ko nariko nkoresha amaboko rero twari gushobora guhakura ingwara mugabo uwo muntu yabitwemereye neza yuko azobidufashamwo kanatsinda twagira tubemereye yuko buri kwezi tuzoza turagerageza tugakora ibikorwa nk'ibi ntitwame mu gufasha kuko natwe turacakeneye ubufasha kanatsinda ntidufasha tuba tugiye gufata mu mugongo abandi nkuko natwe badufata mu mugongo hanyuma ndashimiye buri muntu wese ashobora kuba ari ngaha anye yaje kunshigikira yaje gushigikira Burundi Nkunda Company yaje gushigikira ibibondo Burundi bwejo ndabakunda cyane gose ndashimira umuvyeyi wanje ndashimira papa ndashimira mama en fait ndashimira buri muntu wese yagize icakora kugira kino gikorwa kigende nkuko mubibona ama media sinshobora kuronka ukuntu no bashimira en fait ni ibintu ntabona ukuntu ushobora kubabwira mugabo Imana ibampezagirire gose mudahari ibi bikorwa nta bihari nico gituma ndabashimira kandi bivuye ibwina mu mutima ndashimira DJ Oli na hatari hano ndamushimira cyane gose kubera ko yakoze ibikora inka en fait ndashimira n'abagenzi banje Crazy Stars ndashimira abantu bose muri hano nukuri ndabakunda gose rero Imana ibampezagirire ibampera umugisha twizere yuko mu gikorwa gikurikira canke mu bindi bikorwa bizoza biraza tubateye akamo muzotwitaba nukuri ndabakunda cyane gose nukuri sinobona ikintu novuga kugira ngo ndabashimire mugabo hariho umuntu ntashobora kwibagira naho bizogenda gute ndashimiye Joanna ahari hose Imana imumpezagirire antuka yarambaye hafi mu gihe nari novuga yuko nari mbona ko kumengo
naho abansi bama baza kugira ngo baduteshe umutwe canke ibintu ntibibe nk'uko umuntu yabiteguye ariko yarambaye hafi kandi ari umuntu ari kure kurusha abantu bari ngaha simvuze yuko barushije mugabo yarambaye hafi cane gose mu buryo bwose mu nzira zose mu kumpumuriza canke mu kumfasha ivyiyumviro n'ibindi birengeye ivyo onye ndamushimira cane gose Imana imumpezagirira hari hama ndabakunda cane guys murakoze cane